Yambu cane barundi kazi bene wacu murameze neza nizere ko muguwe neza kuri no munsi wa mbere w'ibikogwa aka weekend nizere ko katabavunaguye ngo kabagirire nabi je ndaho ndashima hanyuma ubu butumwa bw'uno munsi nshaka iyi video umuntu wese aza kuyigwako ni video ntoyi ngufi cane gose aca yirungika kuri ya nimero ya Pacifique murayizi mwese rya WhatsApp ya +333 muce mumurungikira mubwira ati baragutahije iyi video ni yawe. Iyi video rero atinje kumubwira iki amazimisi ariko arondeza ca hasi no hejuru arungika naho n'abagenzi banje yarungikiye abaza eske murundi cakenge nuyu aho ni jewe yarampostinze no kuri X yiwe ijya Twitter yarapostinze Dion mwese muramuzi abaza eske murundi cakenge nuyu arapostinga uwitwa Semutatu zengira ribaye nk'irya kana mu postinga haro gihe igeze kumpostinga yambaye isarubeti ya bleu afise ibintu mengo n'ivy'amakara ndaza kuyirondera iyo post mengo narayibitse ndaza kuyishiramwo mu ruhande muraza kuyibona mu postinga Semutatu zinchuro nyinshi haro nundi mu type amazimisi haro nindi post nabonye yagizwe na bamwe mu basangiye guparangana na Pacifique bapostinga ngo ubwo simbizi Semavumba nawe nyene ntiyo wariwe murundi cakenge je nshaka kubaza none ndababaza ikibazo kimwe murundi cakenge ko Pacifique wahagurutse waje utazambaye ngo ushaka kumenya murundi cakenge ninde ushaka kumukoziki ushaka kumenya murundi cakenge umukoziki ushaka kumunyuruza ushaka kumusororera umuhindure avuga ibijanye n'ivyo wogomba nituriko turatahura dufasha je iyo story zawe narazibonye size nk'abandi batazibonye ndaza kubashirira ko zimwe nagize ama screenshot urondera turondeza je urambona nitwa Fleury simbizi uramutse linka uramutse n'abandi benshi nashaka kudondagura ngaha urabatse gusa ngoma ndakubwira ati ndagutangariza ati la jeunesse burundaise ntibakiri babandi mwasomera ngo ejo umuhero kuri RPA ngo dugaye twamugina bagacaca ngaho bakamerereza nagoma ndabibutseko impunzi zose zaje ngaha mu Burundi zahunze umunwa w'ibinyamakuru Kagame yarungitse muri Kongo. Ivyo rero vyigwanye byo gushaka kuma muzana ibihuha gira ukunuko nakuriya uturonderera iki jewe no ndabivutse nimwumva Fleury yanyurujwe ntazwanyurujwe na leta kuko ndazi kariyo ma strategy mufise azobara amafaranga yavuye iburaya ya Pacifique Alexis Nduhije bari abakare akagwi kose bari kumwe banyuruje jewe batanyuruje jewe bazonyuruza simbizi batanyuruje simbizi bazonyuruza bajya bose bako bararondeza ba Semutatuzi n'abandi Pacifique wewe twarakuretse uravuga udushakira iki none reka dufite ondi bihere reka dufite ondi bihute je nababwiye mwarigitse kavuzi murana ko twihoreye ibirundi no kugira ukunyene sinchaza gukoresha amaterme kagatama gasazi ubusa gakunda kuvuga ngabona ibitungwa ngabona ukunuko nguko gose umugozi bajiyo nyene oya je ndibaza mu zirya post RPA irikiragira gende murabe ku mapage ya RPA yose hajya postinze ngo bazindutse ngo bandika ngo sende David Detemba gende murabe ama commentaire ari gende murabe ama commentaire kuri ya kiganiro RPA postinze ngo nimbare Epitase umuvugizi wa MST gende murabe commentaire ziri haki natizisonye ndavuga ati wow abashene ubu ntibagihendwa s'il vous plaît mushaka gukora ivyo mwe mushaka gukora no je ndabisubiyemo kugira simfata umwanya navuze kaka video ari gato zana umugore wawe Pacifique mbe wararongoye umusere batereye ihanganye Pacifique zana umuryango wawe Alexis Nduhije adushirire hajya kubenga umwe yaravye mu Bufaransa Alexis Nduhije muzana abo bandi bose muri kumwe ba Innocent zinabona muri imbere n'amakaraje canke
muje mu kibira mugira ama selfie mugira amafoto amavideo mugenda ahantu hose mushaka mutubwira ati turaha twambaye iminyororo turaje n'amauzi nzocamvuga kweri bya bintu byabaye seri si ibintu by'amajambo uzovuga turye uvuge tunwe uvuge turyame uvuge tuje kubuzi uvuge dutahe tuzoguma tukuraba ngo ibintu byanyu vyakera ngurumva ngo 20 jewe nkeneye mugire bila y'imyaka 40 ya iprona apana kuza ngo murankongora zingwitaro ngo King Faisal mwe murazi bitaro maze kubakwa ngaha i Burundi kuva 2005 King Faisal ako murazi bitaro vy'Ikarusi murazi bitaro reka none ushaka kubibira ibanga nsange gende mugire ndabacalenje ndize mwebwe muza kubona iyi video haro n'ibipeti vyononekaye vyanyoye ibimogi vyinshi muri 2015 bikunda kuza mu makomantere sinshaka ko kubitaginga mugabo ara prochaine nzobavuga nzogira liste ndabasome rero mwe mwabapeti mwe mwaturuye mwe mwahenzwe na Pacifique ngo mamanze ndabaza ikibazo kimwe ko muri mu makambi muvuga ngo muri mu makambi ngo ubuzima bw'impunzi ngo ntiburyoshe ngo muri mu makambi mu Rwanda nimbari n'ahandi Pacifique arafata indega kaza mu ikambi akabazanira nido kuki ububage ubupasu n'ibikarango Pacifique arababaza abahora biga ari bane ndabasubize kwishuri mwe murigira hiyo mu ikambi Pacifique arabazanira niye boyebo mugo kuza ngo akagucomesha ikimogi cangahe bakuye hiyo oye mu Rwanda mugaca muza ngo namwe rero ngo murantu babagabo ngo mugomba mukubite kudeta Pacifique nshaka kumenya igituma uri kurarondeza jewe se mutatuzi Dione Murundi Cakenge n'abandi ngira bari inyuma izo nizo story je maze kubona tubwira igituma uguma urondeza umuntu yitwa cane sirtu Murundi Cakenge yaragukomye Murundi Cakenge yakubisa hababara Murundi Cakenge yaragufyonze nyezara yakanya Murundi Cakenge wumva utosinzira utamenye wariyo gusa ndakubwire go kweri naje Murundi Cakenge ndakeneye kumumenya gusa nina gutanga kumumenya nzomukubwira ndiko ndagigira amatohoza maze ko nutangwe kumyenteresako acemvuga ati karanje ntangure kuyenteresa kuri Murundi Cakenge ndamumenye ndamubaze neza ijya projet yayikuye Murundi Cakenge nibagufata Pacifique muhungu wa Ndururu nande sinsiba kuraba kuri Murundi Cakenge ego kweri ziga nkuru Pacifique wari waratunyegeje utuntu kweri kandi agabanda ngende ndakwibarije mbona igeze muri wiminute 10 cha je coupe Pacifique ndakubatse abandi ba personnalité publique canke abantu bamenyekanye aba famous ugiye kuraba biographie ya usanga Pacifique ne Abujumbura canke amakamba tel date ha mugasanga yizaha ukunuku n'umuhungu wa naka n'umuhungu wa naka se ni naka na mama wiwe ni naka none wewe byagenze gute ibyo ntibibe biri ko kuri biographie ya muga naravye biographie ya Pacifique ni ya Alexis Nduhije ni abaga bafatanya ibikorwa usanga handitse ko ngo nabagwanyi bagwanira ngo nimba ari ngwiki ngo société civile ngo journaliste ngo directeur ngo ndavuga none ngo la radio RPA était ngo yarafunzwe ngo ivyo mushira muri biographie ngo umva kugira umuzungu ni yandika Pacifique nini nahazwa cabona Pacifique maskini yarafunzwe Alexis Nduhije niko kuko naka munguwe naraherewe biographie yawe ugiye kuraba biographie ya Pacifique nini nahazwe kuri internet Alexis Nduhije ya Antoine Kaburahe twenga ntaba bose umengo ni imfuvye ntabavyeyi bafise kuko normal na biographie y'abantu nka bamwe bwe mwamamaye ugiye ukarabaza Obama ugiye ukaraba ndongoti zo ngaha mu Burundi washo ntashaka kuvuga amazina wanditse kurabona naka yavutse ngaha n'umuhungu wa se ni naka mama wiwe ni naka
yizaha bakavuga Pacifique dushaka kumenya ahantu mwe mwize, dushaka kumenya abavyeyi bawe. Ndasavye mugire mwiza jour mu updating agamantunze agama biography yayo, kuko nabonye biography ya Alexis Nduhije yanditswe na Antoine Kabura. Antoine Kabura arangyohera kweli. Ugiye kwakora umwidondoro uvuga ati wokura ko ibintu nabikeye. Antoine Kabura heno yanditse biography ya Alexis Nduhije. Antoine Kabura heno yanditse ndiko ndavuga journal wacu. Nibo banditse biography ya Pacifique nini nahatswe. Nibo banditse bagya batipe bose kakarigara. Nibo biyandikira. Kandi ibintu bashiramwe ibintu byo gutera impuwe umuzungu. Ngo ntahite incarcere ante ndabasuhuje. Gusa rero naye numvise uno munsi uno munsi nyene naye numvise imbere yuko nja muri sport ngende ndagutekereye ndagoye kano gakemanye. Gusa rero zomuragabanya ibitutsi kuko je untutse ni vitamine untutse ntera mvyibuha, untutse ntera mererwa neza. Rero karagakemanye kuno munsi ngiye muri sport, turaza guhurira muri sport Pacifique. Cyane turaza guhura ngarutse. Ugira umunsi mwiza sha Pacifique. Sawa rero. Nga murundi cake ngene furufumbi pe.